abantu benshi baradeprimye muga ntibarabitahura kubera bya bintu bavuga ngo depression ni ingwara y'abazungu muri Afrique ntimurabitahura Jean ubu rero population benshi ugiye kuraba statistique benshi baradeprimye muga ntavyo bazi ni ikintu mengo kiri tabu kuvuga yuko byashitsuka deprima abantu bacha kubona ukundi kuntu mengo cabona indi image ni ibintu bisanzwe umvuga ko bari deprime batameze neza mu mutwe nta kaburimbo izo mvuzo bari zaye urukundo nimba mumva hari ikintu mubuze mu mutwe canke mu mubiri mumva mushaka umuntu abaganiriza kenda mu consulte wa psychologue reka guhenda abantu ngo murabakunda kwaekwa kandi mufise vide muri mwebwe juste urakeneye umuntu akumviriza umuntu akuba hafi c'est pas que wumva yuko ushaka umuntu musohokana ubu la majorité benshi mengo nukuduza ikintu kiri vide sindi wa muhungu uragiye kuri Instagram uraravya abakobwa badi b'abakobwa ifoto dufoto twiza nyene nawe ikindi kintu ugiye kwikorera nta nubwo ugiye no guhiga amahera ugiye kujya ivyuma gasanga nta kindi kintu none uko kuba kuzokurya famille yawe bazojya nyene genre iyo body yawe zavyo ative bicaye muri ageje babizi mistari byinshi est-ce que ubuye réellement umuntu aradiraga nyene kubera yumva yakunze umuntu canke ni kugira nyene yumve yuko akeneye kuja en couple aho ufatiye kuki wandera inspiration avuga yuko yavuye hanini kuri champagne kubatanguye wiyumvira ko ari urukundo rwamwe nawe bariko barakubwira amajambo nkayo barihenda kubijanye n'urukundo rwamwe nawe canke nta ruhari se baravyanditse mugabo ntavyo turakonfirma nta muntu aravuga ngo je nawe turi en couple none nimba mutarabikonfirma habuze ngira mu bikonfirma Maison de passage. Uwo wifuza gushikira mu kibanza cyiza, urare neza, ushobora no kubika ibintu byawe mu butekano ntangere. Airbnb Maison de passage yaje kubwawe. Dusange mu Gatunguru, neza neza ku bayira biri, uduganya ahantu bita ku Kiantene. Oh, Maison de passage iri mu bintu byose. Ibaze nawe ivyumba bitandatu, cuisine zibiri, salon zibiri, kuri security y'akataraboneka, kuri camera de surveillance, ku buryo durushinge rwaguye urutora. Badiaspora, eke namwe mwese mwifuza gushikira mu kibanza cyiza. Murashobora kutwakura kuri guteranya rimwe amajana 5 amajana 816 15 78 canke naho mukatwakura kuri 69 13 ubusa kabiri. Happiness Airbnb Maison de Passage. Urara neza ukarota neza. Hello boys and girls, irisira komeze neza ko kudia handi ndabukori juste gale kejo fumoresa eke black machine black bya camera mwitu musaza turi mu kibanza cyiza turi muri juste ahantu nirirwa ndavuga batampereza na ntuzeya la juya gusa vraiment urayibona mon frère turi mu kibanza cyiza turi muri juste kwa kundi ahandi ndabura kushobora kwaronka amajwi meza cyane bya byamwa byose bya bindi byose mukunda akuvuga ngo je ngo sino ngo muganga yambwiye ngo sino ngo yambwiye ngo nze ndajya ngo imihwi 10 ngo ku munsi ugasanga ntawe ushobora inyuma muri jus ugira kabiri karemve nka KELLYNA kwa kundi ahandi ndabako kuri micro juste gale que from site black machine black bakinga shore kwa mazugira subscribe bakinga nike wamaze gufyonda comment zanyu yabizidukebura n'iziduha ingufu ziraduha ini poem idasanzwe turi mu gihe rimwe na rimwe hari imyuga imwe abantu bamwe batazi ko ari imyuga cyangwa batarabona neza ko ari imyuga harimo n'umwuga wo kuririmba ndi kumwe n'umwigeme bamwita KELLYNA benshi baramuzi haciye indwi nkeya ashoboye kuba mu batwara competition ashobora kutunganywa ni mu masamiriza imiliyoni 2 wiyumvire ivyo bintu mutita kazi ariko umuntu akaza akabikora mu masabiri akaba ataye imiliyoni 2 mwaba mwumvise ibitaramo bikomeye mukuva ngo muri ivyo ronse imiliyoni 10 n'izindi zirenga bega nike kintu runo gwaruka usanga rufise impano ufise ubumenyi ushobora gushirwa sanga rugumye muhira cyangwa rukabona umenga nta kazi gahari gokora kugira ngo nago mwiterambere twifuza twese rugire itafari ruterera kugira bigende neza ndikumwe n'umutumire nababwiye yitwa KELLYNA niyo mutumire uno munsi mwana ariko yihereza monki nuko nyine baya yita ndakora KELLYNA ndakora mutaje usegaye nizera kumeze neza meze neza twafuye ariko twofika nyene twafuye ki juste twofika inara nagutoye mu higano wari urimwo 3 millionaire
uranyitanze mbega urazi kuri umumiliyoneri aya ugiye twogenda kuraba kuri konti yanje bosanga kama centime amahera urazi ko umugwiza atunga mwiza amahera aronka amahera yakoresha ibintu naho ni bon amakuru yandi ni meza twaburanye wari wampevye twari twahebanye oya warampevye ndaguheba ni wampevye unapendeza sana mtu wangu meze neza makuru y'imyaka amakuru y'imyaka ni meza kameramani wawe aratese wamukunze sibyo navuze umva ntiwamukunze wihende uvuge nawe aca gufyatura iyindi foto na video imeze nabi ndabikora mugabo ni bon ewana ambwiye ngo ndakubwira ngo merci okay ndakumenya ntavyo wemeye ngairo meze neza meze bon nawe wari wampevye amafresho aguma menshi bon ntayabuze ryari ugoma wongereza basi nizo nshatse kuvuga aguma merci du compliment de rien vya vrai niko bane batabimbwira je nabibonye tu abandi ngira baravyigumiza urakoze cyane nizere ko utigumije mwayo majambo no kuri ziriya miliyoni zibiri tuza kwicara ahantu muri cyavuye muranjana mwicarike ku kadirisha kwini point bidasanzwe KELLYNA amakuru yandi shameze neza ndashima Uwiteka bra inyuma yo gutwara miliyoni zibiri muri competition cyari bivuze iki kuri jo novuga narabishimye cyane ryari iterambere rinini kuri jewe haba mu gukura muri jewe bivanye naho ndi mu rugezo ndimo muziki haba mu kumenyera public haba no mu kwiyumva yuko nanje hari ico nshoboye yego dusubire inyuma urugendo rwawe no muziki cyakujemo guta umwana yiga kaminuza akabivanga n'umuziki bon novuga ariko biragoye gufatikanya ibintu haraho bamwe babona umpengo kimwe uzogiheba ntibizokunda mugabo umuntu aragerageza uko ashoboye yego ntibyoroshe mugabo uri kwigiye watangura ivyo by'umuziki yego haheze umwaka nsohoye indirimbo yego haravuga ati iterambere rya KELLYNA rirashobora kuba riko ranyaruka ego ababimbwira byakira gute ibintu byawe birihusa ukuntu nanje bon mbona ni bon gusa niyo mbonye ibintu bije ari byiza cyane je kuri jewe birantera n'ubwoba iyo mbonye ibintu bigoma biyagayaga imbere yanje bintera ubwoba bwabwiki bon sinigera ikintu ndakibonyemwo positive nyinshi birantera ubwoba muri jewe ni comedy ngoma mfise ikintu ngoma nikanga hari wavuga ati umuntu ntatinya ishamba atinya icyo vyarihuriyemo muri kahise hari ikintu wabona ko ari cyiza mu nyuma cyaguhinduka bon drazi ikintu sinzi novuga niko nisanze nk'ubu sinshobora no kugira iyo ndiko ndiyumvira n'ikintu d'abord manza kuciyumvira muri negative jewe ku buryo nicaza kiri muri negative ntibizontangaza ndavuga ati nta kundi nayo navyumviriye muga kije muri positive urumva ndacakira bien muga muri negative simbe shoke ntibimena umutwe cyane ego ndakwita umupessimist ushaka ni ushira mugabo cyo niyo kote yiwanje amakuru yandi muri ville rwaruka ubona gute rugenzawe kwishura aho ubaye ni makuru ni sawa turaho turabayeho turese yakubaho abandi baraho babayeho ubuzima bwabo turaho turabayeho turagerageza kubaho ubushatse kuvuga iki bon ubu sindi muri rwa rugero novuga ngo ndi umwana ngo hari ibyo ntazi byinshi umuntu aba amaze gukanura guca ubwenge abibone rero uraharageraho ubona ko ubuzima butoroshe ego umva ubuye urabona yuko hariho changement nyinshi ziriko ziraba rero mu kuvyitwara muntu witwara nk'umwana atazi gutambuka
ya uragerageza ugacumbagira nubwo bitaba bikunda kutambuka. ubwo nturi muri abandi bavuga bati twakuze abavyeyi batubwira ati ubuzima buragoye no turiko turavyibonera. Sha gusa tukaje uko nakuze sinafyinye cane. Nuko hari abantu muri kino gihe bimwe nako navuga avuka agakura ugasanga araciye ubwenge kandi ugasanga afite amatara menshi cyane ariko ugasanga ivyo bintu birimwe na rimwe yarashoboye kubikora ariko acika intege kubera abantu bamwegereye environnement itabona ko ivyo bintu arakaze. Kubwawe ufyakira gute? Muri mwena wanje kenshi birahari cyane. Kandi nka jewe mfatiye kuri kote y'umuziki biribonekeje gose. Gusa hamwe natwe bw'iyo image turayitanga. Turereka abantu yuko ibyo bintu bitakwiye guhabwa agaciro. N'ahandi nyene usanga nabo nyene ari za ide zabo ariko nyene byamye babigumije uko nyene nkaho mengo nta kirahinduka. Kuko hari abantu benshi batarabiha agaciro aka kazi kacu dukora. Vuga ati none nk'ujya bijye bintu bizomutunga yagiye kwasama ni juste nyene ni le plaisir azokurangira bizobiheba aracari muto ngira ni imyaka imuhenda ibintu mwe nivyo. Mugihe abandi babibona ko arakazi namwe mubibona ko arakazi. Natwe tubibona ko arakazi. Cyukuri nakazi none. Ego nakazi vre je no bishingira intahe kuko nta gihe kinini ndabimazemwo ariko ndashobora kubona yuko harimo akantu. Ego ubu turi mu gihe dufise ugwaruka rwinshi kandi benshi baraciye ubwenge baraciye ku ntebe y'ishure barafise na bamwe amatana harimo abigemwe harimo abakobwa tukatubona abatipe benshi sikabazindukira kuri filme wawe. Wewe nk'umu influenceuse ubivuga kwiki nawe urabibona? Biraba byumviye gutesha ndavyivura ko mba mu bantu ndabona ingene abantu babaye ngacobona nuko ngene bitwara nk'umunsi watewe iteka ukaronka ikibondo usanga umwana wameze uko uzobigira gute juste. Bon sinibaza uko umunsi naje kukubaza manzi nk'ishure iyo ikibazo cyawe. Bon nk'umunsi watewe iteka karonka ikibondo umwana wakazoca umusanga ari muri iyo kategori nyene hejeje kuvuga uzovyitwaramo gute? Iyo utaba uri muri kiganiro buri he? Jewe bana kuba natashe ko naje mvuye ku ishuri. Okay jenzo bimenya hageze ayishura musanzwe ko gendera uno mwaka cyangwa umwaka ukurikira naronse kibondo ushobora gusanga hageze muri adolescence umwana akoze iryo kosha umuvyeyi mu kumukebura canke mu kumuhanura hari izindi nzira ashaje zicanamo bivanye n'ibihe. Ndazi kada kantu kazogumamwo kuko nawe hazogera igihe utangura kugira vya bindi abavyeyi batubwira ukabona umengo ni bibi ugatangura kuvyapika ku mwana wawe. Bimuze umubwira ati 19h ndakubone ngahaye niyo saha yanyuma ati iki kintu sinkeneye kugikora naka sinkeneye ko mugendana kandi burya rero hari ikintu nabonye abavyeyi nibo bantu ba mbere babona abagenzi babi babana abagenzi tugendana nibo bantu ba mbere babona abagenzi babi tuba tugendana barababona kandi barabakubwira muga ntuvyemera muga ejo urashobora kubabona ati abantu bari babi kuri jeyo. Abana nabo nibo bantu ba mbere babona abantu bo mu miryango batameze neza genre bajya usanga muri famille mutumvikana abana barababona. Abagenzi nabo nibo bantu ba mbere babona umuntu agukunda vya vrai nibo bakubonera umukunzi. Nibo babona umuntu agukunda ati uyu muntu musohokana ntabwo ari toxique nka wa wundi uyu turabona ni sawa. Ibintu bitatu kandi uzobira ntindo birabe neza kandi abo bose ntibahuza. Umwana ariko arabwira umuvyeyi ati naka sindamukunda dushaka kuraba umwana mutoya akubwiye turi mwiza uzuvyemera kandi akubwiye ati ntuberewe dushaka kuri iyo mpunzi.
ariko aravuga ati duhere ngaho nyene ku bavyeyi utubwiye ngo ku bavyeyi aravuga ati abo bavyeyi uri kuravuga n'abavyeyi bajya ariko hari igice kindi kimwe c'abavyeyi we nabo bashize bose hamwe usanga batazopfa bamenya bagenzi b'umwana bivanye ko swat ntibaba ahantu hamwe n'abana canke naho baronka umwanya wo kumenya bagenzi b'abana. Urumva iyo nayo iyo n'iyindi kote ntibaba bavyitayeho. Ngaje ndiko ndavuga ati bajya usanga ufise abagenzi murazinanye baraza no muhira kukuramutsa ukumva nko mumubwiye ati ngo ndashobora gusohoka ngo tuzoba turi kumwe na naka kumva aca kubwira ati nimba uzoba uri kumwe na naka ntaho uzoja canke ati ugiye hengeye kwa naka ntaho uja ivyo vyama vyabaye. Rero baza tugende duhere ku bavyeyi abavyeyi bazi ko bafatira kuki. Bon, sinzi sinovuga ngo ni intuition canke iki ndibaza ngira ni ikintu basanzwe bafise muri bo gishobora kubafasha kudetecta ivyo bintu mu bantu bakumva bagasanta yuko umuntu atari novuga oha yiwe sinzi itari ya bien kumva ati umwana umuntu niyaguma agenda hano umwana wanje antuka hari ikintu kizomwafecta azohava ahinduka ageremwe n'izi comportement kwa sinzi gusa ico kintu ndamaze kukibona. Ntibishobora gushika abavyeyi bakihenda. Ego bihora bishuka ugasanga umuntu arafatiye ku tuntu tumwe utariga umuntu ngo umenye umuntu gusa naho ikindi kintu naco twihenda umuntu ntumushobora kumumenya. N'abapsikologe bariga umuntu mugabo umuntu atari we yahisemo kukuyereka wenyene umuntu ushobora kumumenya. Kuko wese afise ukunye na présente image yiwe personnalité yiwe. Bisigura ko wihenze. Oya ndakubwiye kuri ako gapoint. Ego. Gusa je nakubwiye ati abavyeyi sinzi ikintu Imana yoba yarabahaye gusa ako kantu je novuga ni nk'impano bahawe. Ego 90% ico kintu kirakunze kuba. Turi mu gihe mwe muriko murihangira imirimo n'abandi mukabivanganya no kwiga ishure turi mu gihe hariho n'urundi rwaruka rwaje ishure rumwe rufise amataranta. Ugasanga dusigaye twirirwa turacata twirirwa kuri televiziyo bijya vyakira gute? Bon, kuri jo novuga yuko biragoye kuko na jo bihora binshikira ugasanga umwanya wanje ndawumaze kuri telefone ndiko ndaba amaserie nyene ndaho tu iyo ndi mu kadetente muga juste reka ndakubwiye avant yuko mvuga ibyo mvuga juste akazi kararondegwa kandi ukakaronka none juste ndakubaza jewe nzokwaduka ntore telefone yanje ngo ndahagurutse ndagiye kurondera akazi ahantu he ega hagiye urondera ikintu uziyo kiri kura amaboko mu mpuzu umukore none ubu nyene novuga ati ndakuye mu mpuzu ndakuye amaboko mu mpuzu ngende gukora kwande ubu nyene ndagusabye mbwira hano noja gukora. Cyo gituma nibaza ko wakoresheje talent yawe. Ndiko ndavuga murika. Nariko ndakoresha talent. Ngira nka hano cangira gute. Bashaka kubaza tushoboye iki? Nkavuga ati nshoboye. Dufate tureke no gufatira ko nzi kuririmba. Gatimba. Narahejeje ishuri mugabo ndakeneye akazi akariko kose. Acagaruka ati ushoboye iki? Nkeneye akazi gusa. Simaka rega se abantu bose basize talent ngo kugirane. Ubu nahejeje ishuri nkeneye akazi. Nyuguriwe umuryango. Wahejeje iki? Urazi ko wenshi juste bariko bakora ibintu bidasa nivyo bigiye. Je gusa nkeneye akazi nkeneye kubaho. Nyuguriwe umuryango. Buguru ushoboye iki? Nico kiguma kigaruka. Jewe ndakugiye akazi kose gahari ndagakora. Ugapana bwose. Abantu muguzi bwose akombe ibindi bintu. Apana bwose. Gusa akazi kaboneka ndakora. Aho je nibaza ko ubutaritora. Kuko umuntu yitora arazi icyo ashaka. Aravuga ati je naho nizi ibi nabijya ndabishobora. Okay. Samura kanje nani nakubajije. Noco naduka mvuga ati ndavundurutse ndagiye ngiye kugahiga. Ngira. Ba gusa ari ikindi kintu novuga. Mvuze ngiye contre yabyo.
kuguma muhira ubona umpengo nyene biri normal atacu uri kurakora mu buzima bwa muri makata kintu kiko kiraduga bige bintu sinibaza ko mu myaka iza bizoguha amahoro ko bizogira efe raba ikintu ushoboye mu buzima bwawe hari nk'abantu bafata utuntu duto ugasanga nk'umuntu yarakuze hari utuntu tumwe ashoboye gukora ugasanga nk'umuntu azi kujisha utuntu muga yarabiretse yariryamiye ntiyabibandanije yabonye umpengo nta naho byomugeza tora akajya kantu nyene ugakore bamwe bazo kubona nka mpengo uri umugwayi nyene wasaze ntaho bizokugeza muga akora un jour uzobona umuryango wiyugurura ntuzi aho bizokugeza ego turi no mu gihe dusiga dufise ari umuntu yambwiye ati ni ukuri kwimaragaye umutipe atagira akazi adiraze n'umudemu wiwawe wowe aragukubita hasi kuko bajya batipe bafite imisitari myinshi cyavure abatipe bicaye muri ageje bafite imisitari myinshi gusa baba bafise amajambo barazi kuvuga gusa ibikorwa biragoye barazi basi sinzi ngira wasantu bakuru du experience nkazirya cinema usanga baraba amanovela kwa birirwa bari kuri televiziyo baraba genre bararonka ahantu bakura ka inspiration ko kudraga sanga nyene umutipe ari bien ariko arakudraga nawe wucu uryama hasi kwavuga ati donc le type nuzi umutipe yicaye muhira bafise imisari myinshi kubera urya bari mu kazi abafise izindi stress abavuga ati je nagiye kurondera inoti nzomubwira ati ndamukunda azobyumva naho ndi warashama ibirungo gashama utuntu twose nyine arahiga amajambo nyine aryosha akora bavuze ati aba batipe rero amajambo yabo walayi twe turafise aba poet bo kwandika amahoma tukaza tugasoma bo bishobora uri sûr gusa mfise ikibazo yuko bayanditse mu Burundi yogura abantu barondere rero melody basora indirimbo basora indirimbo nibaze muri counter bakira ariko uriko uratubwira uko arabavuga ati mwe mu bashobora gukora mubona yuko depend of economique ntibafise ico bovuga ubwo ntibabona umenga murabarenganya cyane bon just navuga ngo nukubarenganya canke iki gusa navuga kuri iki kintu ega abahungu nabo bafise amafaranga uwo mwenye ntawe boronka bo kuguma bandika message amakeya menshi ntayo boronka kuko bafise akazi mu gatondo arazinduka akaja ku kazi muri bureau ego basi yo bonjour ni bon mugaye ntuco bibaze ko umwanya wose wamuronka ngo acamerana wawe ndaguma ari pose muhira kwandikire bijya bitabo byose bya message ngo bibaze bijoca bimera co kimwe asibyo ariko arakora ariko arondera future yiwawe n'abana so muha umwanya azoja mu kazi akore komsa muganire mu nyuma ntuco bibaze ko wamuronka 24 heures sur 24 ntibikunda ariko aravuga ati niyo no kubura 24 heures sur 24 ewana ariko ngume uwe wamenya amakuru yanje ni bon kumenya amakuru ko umuntu ariho mugana je ndi muri abo bantu badakunda abantu bastressanya ko umuntu agumanya ndikira buri mwanya biranstressa vraiment oya tuvuge ko wanka amakuru ya hato na hato oya mugabo nyine uwo mwanya wo wandika ama message kwe ntubufise ibindi uri kurakora cyangwa kumva ngo nakurondeye apere zingahe nakubuze ego twavuganye ni bon wambonye muganda si ibindi bindimwo sije sinirwa ku telefone ndafise ibindi bintu nkora sukutaguha agaciro ahubwo tahura umwanya w'ibintu na bimwe akavuga ati ukunda muha umwanya urawo muha muganda ibice bisigura yuko uce ufata telefone yawe uyigire byose none niwaguma ukoresha telefone uzoyirya bya bintu uzawumva ngo shungo ndakeneye iki uzoca umuha telefone ko tuzinanye hagati yacu abakobwa yuko tuba dukeneye izindi cyapa y'izo message udakoze wibaza yuko bige bizoboneka so mu mwanya akore arakuza arakwibuka ko musohokana ntiyakwibagiye hamikini naco no ku bakobwa turakwiye kura amaboko mu mpuzu twakora natwe bwe biratanga valeur geri namye ndasoma ama commentaire kuri post iraho nabonye ati aba femme bari mariée mutubwire ikintu muregreta cambere mu rugo rwanyu benshi baranditse message ivuga ati birakwiye kugenda kubaka uri independante mu buryo bwa finance na office ikintu wigejejeho
atari impaka ngo byose uronka umuntu agomba guprovidinga genda wikwije uvuga ati naje ndafise ikintu ndasaho nigejeje antuka ntiyankuye ahantu ngaragara hama ikindi naco wiyizere yuko nawe hari ico ushoboye kuko no kwerekana faiblesse zawe hanini burya si vyiza iyizere ubone ko hari ico ushoboye hamukore ni bon bizogenda neza ego uriko tubwira ibintu vy'agaciro bisigura ko umuntu adakora n'ukora batanganya agaciro nta na gato gute nta na gato juste ndakubaze wewe uraganya par mois urase salaire yawe uganya je nanje namandindire ko hari umuntu ambikintu deja nibibazo tugira ntibabisa je oma nubwo noba mvuga ati ni make ndahembwa ku kwezi wewe nubwo ubuhembwa make ku kwezi muga urazi ko ku kwezi hari ikintu uzoronka waragikoreye muga nanje sindi certaine yuko ico kintu kizoboneka ofete hari umuntu nkontako hariho abantu nkontako kugira ico kintu kizoboneke si jewe ubwanje muga ati ndasa ahantu nkuri kintu ndasi ikintu nakoze kizonyungukira ndicaye ndatekanye yuko ejo nakarashobora kumpa canke ejo ndashobora kuronka akantu hantuka nga ntaho ndi sure ntaho nizeye ko nshobora gukora ikintu ntaho ndiko ndakura umusaruro muri make hari undi yambwiye ati dufise abatipe n'amacucu amatariki y'ukwezi ariko arahera usanga ntiyacashira umukunzi we kuri profile umuonkre cyangwa uwundi muntu kubera yizeye kumucora inoti amasitati menshi cyane bakakwita n'ayandi mazina ngo tubashimire bakiriho yego ukuvuga ibintu bikomeye cyane bijya navyo bariko radusigura ko batanganya agaciro bega iyo turi mu gihe bavuga bati iyo wikukiye mu vy'ubutunzi niho uba warikukiye vy'ukuri rwaruka rudafise ico gwiha rutagira salaire rudashobora gukora ikintu kwinjiriza amahera nk'uko uri kurabivuga ntirurikukira bon bivana na age gusa iyo bamaze kuzuza 18 ans nubwo baba bakira aba teenager ni bon mugabo hariho age ugera ko nawe gatangura kwiyumvira ibyawe hahano ubwo ati ndakwinanje kwidependako kuko abavyeyi ntimuzokwamana hari abantu uzogera ko bijya ubwo ati ndasaba oncle bafise ibintu sinzoshobora kubura iki hari umunsi umuzotelefona nomwe mubure nozocugirana ko aravuga ati ivyo uri kuravuga ni vy'abana bibujumbura twe natwe twaje muri famille twe twabira imana uri kutubwira ivyo gute travisa abo telefone bon ni bon kwiyumva yuko nawe ushobora kwirondera ku gihande co wawe kwirondeza ni bon ko rutwo tuntu dutoya ego turashobora kuba turiko turakuguha ibintu bike ubu umunsi atacu uri kurabona muga omwe urafise ikintu uri kurakora nivyo bintu uvuga ati sinzi aho bivuye ejo ushobora gusanga haradutse ikintu kisangamo gasanga kirabaye big rero ntuzu neglige akantu gatoya pfuma ugakora kabe gato muga gasi ikintu kariko karakwinjiriza ntibise naho woba wicaye gato ego aravuze ngo gato karakura bijya nivyo cane abahungu badakora genre ngo ntibari bakwiye kudraga none bisigura yuko badakwiye urukundo nawe hari umuntu yabivuze uko nyene n'abantu bafite imitima nubwo ubuye tutazi yuko musigaye mukunda bivanye n'imitima ntituzi ubu ivyo mama mushaka uye ni bon gusa sinzi bivana je ndashaka kubaza ikibazo ese ko ubuye réellement umuntu aradiraga nyene kubera yumva yakunze umuntu canke ni kugira nyene yumva yuko akeneye kuja en couple aho ufatiye kuki ndakubajije amugabo uri marié mugabo urashobora kuvyishura ahantu tukabivaye n'ivyo ubona bon je nibaza ko wumbaza ivyo bari marié oya nyishura nisho ndazi ko wocishura hari abashaka kuja en couple hari n'abandi bafise muba mushaka gukombla iyo vide muba mufise muba mushaka en fait
ubuye bisigaye binaniye gutahura mujanku mupropose umuntu ngo muramukunda canke ni juste vide muba mumva mufise muri mwebwe kugira mumve ko muri kumwe n'umuntu aho ufatiye kuki ubuye je sinkibona neza yuko ari inkundo barimo abantu gute umengo ni juste gupasa umwanya n'umuntu tu ndonko umuntu nitwe ko dusohokana genre simbe ndi célibataire ibintu mwe nizo kasanga horasiri toxique bimwe vya grave ako aravuga ati kubera iki twifatira ku buroro bubi hari abantu bari seriye bitariko biragenda uko kundi wari kuri barahari mugandi ko ndavuga ubura majorité benshi mengo nukuduza ikintu kiri vide sinzi mengo nimba mumva hari ikintu mubuze mu mutwe canke mu mubiri mumva mushaka umuntu abaganiriza kenda mu consulte ba psychologue barahari mureke kandi rero ujyana ikibazo ca mbere no kutitahura no kutiyumva utaramenya ikibazo kiri uzosanga uri kurakora ibintu bitari byo rero niwamara kumva ikintu ukeneye muri wewe sikijya Jean reka guhenda abantu ngo murabakunda kwaekwa kandi mufise vide muri mwebwe juste urakeneye umuntu akumviriza umuntu akuba hafi c'est pas que wumva yuko ushaka umuntu musohokana muga ucubijana muri yo sens uronka umuntu muragumanye muce mutangura bya bintu murabaye mwese toxique nta numwe akicumbu yundi genre red flag gusa amabiga bamuhebaye harabavuga ati ikibazo kiri kubadraga gusa cyane nabaza kubadraga n'abadragwa bamwe ikibazo kiri naha en fait ubu ntitukiri honnête abakobwa abahungu n'abakobwa baraza kudraga kubera rero natwe ataco bikitubwiye ugasanga uramwemereye nawe ntumukunda bivanye nawe n'ibyo ushaka canke nawe urumva yuko ufise vide muri wewe twende tuje muri horasi avyomba muragiye ngaho horasi iratanguye ngaho muri uratanguye kwaka murahebaye ariko kugira ngo ntabwo mwigeze mwicara hamwe ngo murabe ikibazo cahabaye umwe aragiye kuri kote yiwe aragiye aridoze undi aragiye aridoze ufite mwese mwari mufise ikibazo mwese mwari mufise ikibazo ico kibazo bibaza ko ari cyane bon tano vuga yuko muri iyi minsi abantu benshi baradeprimye vraiment ntibarabitahura gusa ikibazo kiri mu kwitahura abantu benshi baradeprimye muga ntibarabitahura kubera bya bintu bavuga ngo depression ni ingwara y'abazungu muri Afrique ntimurabitahura Jean ubu rero population benshi ugiye kuraba statistique benshi baradeprimye muga ntavyo bazi nk'ubu hoho rero wogenda gupima abantu hakagira aba psychologue baza barumviriza abantu muri iyi minsi wasanga abantu bamaze kwitakaza mu mutwe nuko nk'ubu ndazi hana abantu nk'ivyo bintu baba batarabitahura muga muri bo ndazi yuko batameze neza mu mutwe ego ariko benshi bakavuga bati none uvuga ko bari deprime batameze neza mu mutwe nta kaburimbo izo mvuzo bari zaye z'urukundo simvo z'urukundo en fait biravana hari ibintu biza bivanye na enfance wagize hari ibintu biza bivanye na periode urimwo hari ibintu biza bivanye na environnement ubayemwo rero ibyo byose biraffecta umuntu mu mutwe hari ikintu gishobora kuba kukiri umwana ugasanga akira kwa affecte n'amaka abantu bose bigiye birabagwako batazi impamvu ugasanga nka jewe nari muto nakuze mbona nka papa kubita mama ibintu mwene ivyo nkaca ni santa yuko abagabo ari babi urumva ugasanga ngiye muri relation nguma mbona ku kantu nyene urumva ico kintu caranyafexe mu mutwe mugasi nigeze mfata umwanya ngo ndabidije basi canke niyakire iyo esprit indimwo isohoka imvemo mbe uyundi sinabifatiye umwanya urumva genre rero ni ibintu bishobora kukwafecta muri kote nyinshi mbwa ntitubimenye wewe uremera yuko abantu badeprime gaye ntavyo wemera gaye ramaze kudeprime bon jewe sinibaza wabonye biramaze gushika ukaja muri depression nawe aho nyene namaze kubiboneraho
kandi ni ikintu mpengo kiri tabu kuvuga yuko byashitse ukadeprima abantu baca kubona ukundi kuntu mpengo baca babona indi image ni ibintu bisanzwe kudeprima ni ibintu bisanzwe kandi no kubura umuntu akumviriza burya niho hari ikibazo kubera umaze kuja novuga umaze gushikirwa n'ico kibazo ukabura umuntu akumviriza wizeye biba bigoye kuko uca uvyigumizamwo mu gihe uvyigumijemo rero naho ni bibi ufite uragira ikivyimba ku mutima no mu mutwe ugasanga hariho comportement muco utangura kugira ibera nabi ku bandi ugasanga abantu batanga kuvuga warahindutse iki ni ikintu kiri wa wundi cyane abantu bahinduka ntibabibone bikabona abandi wakabona impengo nibisanzwe mugabo muri we yaragize changement ntiyabiromarka mugabo biriko bibona abandi tiwe ntukiri wa wundi ufite namwe ntimwigeze muraba ikintu camubayeko ngo mumuwe hafi iyo ufise abagenzi beza barakubwira ati tuka mu buzima bwa hari ikintu kitariko kiragenda neza ufise ikibazo ikihe ko tuzi neza ubuye gaire nk'ubu wewe wogira ikibazo woja guconsulta mu psychologue no bimenya hageze ndabizi ntabyo wogira ntabyo wogeza bakwita umusazi hano bashaka bavuga ati ubwo uyu mukobwa ntari ko aronderera akazi abapsi oya siniko ndabarondera yibukije twiri bato hageze kuba accident umpeteri ivye imodoka iwabo ayivye bacagira accident efo ya monsi urara ya bora amanuka wari ewana yari ngira nko muri 70 hakugenda imana uko kwicira duga hariya bon se wiwe rero acaraza uwo mupeti niwe babibwiye ati ya modoka uheruka kugura iragonze kabisa tindira isoya tinaka tati sawarazi ikintu cya mbere yarakuye abapeti bose we wakomeretse wewe umwana wewe ntiyari yakomeretse cyamubwira ati ntarakiba wumvo ya ni gutwara kumubyi ari kibazo ufise wewe ushobora gusanga cyangwa nawe yagize hemorrhage interne tiraba neza uruko uravyumva handi baravuga ati tamana sara mu mutwe kabisa ibi bintu biraba urumva bica bibuko nyene rero urumva ko ari ibintu bikomeye cyane ego nga tuka ubuuye ifo yuko abantu tumanza kwimetriza d'abord muri twebwe hani gihe uzosanga uriko urata mwikomo ku bantu usanga nyene abantu babona nabi muga ugasanga ikibazo yari wewe manza wiha umwanya wowe nyene wiyakire wiyumve wiha umwanya wo kwiyubaka wiha umwanya wo kwiyumva je ndinde hama ndi witahura uzomara kumva icuri hama umenye ukubana n'abantu nuko nariko ndavuga nti uri umu artiste benshi barabizi bakuze babona umenga ibisakazi biriya sakazi ariko biriko biratunga abantu naho rimwe na rimwe umuntu adashobora ku atarose umwavariza adashobora gutwara muri banki ngo aronke credit tubora twumva amamarché aba artiste bahora baronka n'ubundi buzi abacafyi n'abandi bakomeye mu gihe dusanzwe tuzi ko mu kibano hari abantu babona umenga umwana we wagize ivyo umenga ariko atakaza umwanya ngo bijya ngo birimwe amahera we kubwawe ugwaruka ruri mu isiti usanga baciye ubwenge bashoboye byinshi wicaye muri film hari amainsolite aho urabona bakagutangaza imbere yuko tuvuga ibi bintu icyo novuga kuri ibyo je navuga umuntu wese yumva yuko afise ikintu muri we afise iyo talent canke hari ikintu ashoboye nakibyaza umusaruro yego nakamisha hakiri kare kuko haracariho umwanya cyane cyane no kuri jeunesse kuko hari ama opportunité menshi ni umva gusa kenshi hari n'igihe abavyeyi bugara imiryango y'abana ugasanga nk'umwana ari intéressé n'ibintu by'ama video genre amayifatira utu video genre ibintu mwe nivyo mugo ukasanga abavyeyi nabo dushaka uzo mu docteur wewe kandi we photography ariyo wewe nawe arivyo wiyumvamwo genre kumva mana ndi genre ngo mvuga bugere bazoyimpora muri commentaire kumva yena arico nyene wumva wokora atakindi hagera abavyeyi bakugariye imiryango rero gusa rero sinokubwira ngo uve mu ishure cyangwa ugire gute bikore bifatanye kora ivyo bintu umva ukunda kandi wige n'amashuri kuko on sait jamais kora ivyo bintu ntuzi aho bizokugeza ntuze ejo uko hameze ntuhebe kimwe ngo ukore ikindi bikora ari bibiri mu benshi barambaza ngo mbenga uracakina badminton ngo canke iki warabihevye we murabane n'ivyaye
nandaba nivya ninatera imigeri 5 nkabonera kunda nzoyitera ntanakebe gusa ico nababwira ko ico kintu umva umutima wawe kubwira gukora kura amaboko mu mpuzu mukore murabivyunguka antuka ivyunguka ubuye je nivyo nohimiriza abantu gukora ariko wavuze ngo imigeri binitereka wavuze ngo imigeri binitereka nabivuze gaye ko imigeri biridatereka ubu ni 6 barayitera dare juru ampa nakazi nzoza kugakora urambwira je nzoze ndaza gufata kamera nzoza mbwo uzompa amahera aboneka nkangahe cameraman atanguye kumbwira nabi jewe nzoza turavugana samahera none umwana bamutumye kashi numva sakazi azo kwandike muri commentaire azona nzaniruka abako uratubwira wariko turavuga amasorita aho raba amasorita araba mugaruka nawe ugatangara rimwe na rimwe iyo biba bimeze nka insolite zimeze gute nk'umutipe nyene ubona ashoboye vyinshi ariko rimwe na bimwe ikibano kikamudekuraja nawe agasha yifata uko ikibano kibifata shumira amati mbere kuvuga hari nk'akaroro Jonathan dufate nko kuri twebwe abakobwa ugasanga uguma wiyumvira umutipe nyene wewe ubona mu nzozi zawe standard zawe ukaziduza nawe uricaye muhira nta kindi kintu uri kurakora gusura rindiriye umugabo nyene asinoti imiduga azo kugurira inzu ya 500 millions aguterekemo nyene uhite wiyumva yuko ari huri nawe ntahurigeze abandi nabo simvuze abakobwa gusa n'abahungu wa muhungu uragiye kuri Instagram uraravye abakobwa abandi b'abakobwa ifoto dufoto twiza nyene nawe ikindi kintu ugiye kwikorera nta nubwo ugiye no guhiga amahera ugiye kujya ivyuma ugiye gutera ivyuma bingaterewirwa muri gym nta kindi kintu uri kurakora ngo kuba ngo kongereka gusa abakozi amahera gupeya abonnement ya fitness ntibayabura gasanga nta kindi kintu none uko kuba kuzokurya famille yawe bazojya nyene genre iyo body yawe uri fit ni bien mugabo cherche inoti chercher l'argent ubu nta kindi kintu gihari hari n'uwambwiye ati umukobwa urashobora kuba ari mwiza kwa muvugisha mwikirano ugasanga nta kirere voilà papa no yakunze umuhungu ko nyene ati umuntu ni yakubona ntaza kubone mu bwiza gusa ni yakubona mu bwiza gusa uzo buri vide bakubonemo n'ikindi kintu muri wewe bakubonemo vision bagutinyira ico nyene ntibabone visage hama ngo bagira ubwoba ngo ni juste bavuga isura bayitiki sinzi uko ngene kintu bahora bacita ni ambalage ego shani housing voilà ikiri ndani ubu nico dukeneye fighting ari ku ruhande rwawe irondere ba independent ku gahande kiwawe ugende kuba ku rugo ufise aho wigejeje ni hamwe uzoja kubaka n'umugabo ukumva murahuza ni bien nani wagenda ugasanga uri ku konta kuri umwe rega nawe nyine araruha arahwera nubwo gusa hari n'abagabo usanga bakunda ivyo bintu bagasanga nyene barakunda wa muntu bavuga ati wewe guma muhira byose nzobikuzanira bizoba bihari tekana kenshi navyo urabizi bigiyo bibaye iyo mushwanya uzawumva atangura kuzana twa tuntu twose ko muri rimwe nije ngira ibi amavuta yo kwisiga n'inzu ndayakugurira abi wanyu ndabakorera ibi maze ivyo bintu yabikubwiye ko biguma mu mutwe ntawavuze ukuri kuba ari kuri mugabo birajyana wowe ubwawe uca wicara ahantu ugatangura kwiyumvira rega nani bya bintu n'ibyo naje kwicara naje kuryama mu nzu rero jeje namamvuga kugirira icizere umuntu na Bibiliya bivuga ntukizera umwana w'umuntu wewe nyene genda ukora ku gahande kiwawe ntiwizere so ntiwizere mama wawe genda wihige jane nzonavu nuko ufise igikorwa gishasha twako turavuga ati urumwe mu wigeme bakuye amaboko mu mpuzu barakora oya ni bampa amahera je ntamba nayakuye mu mpuzu gusa nta mahera hari nta mahera hari wayabuze gute wewe none uheruka kuronka 2 millions ivyo bindi bacavuga yaraheze yarakoze umukambi yaraheze ntayo nisigaranye agora bampe ayandi dukore ibintu bimere neza waduhaye Wangela yes ko iki Wangela inspiration yavuye Wangela bugira komeye
inspiration y'indirimbo wanje rirakomeye burya. Bon, wanje inspiration novuga yuko yavuye hanini kuri champagne. Ego sinzi benshi bagiye barabibona kuri page ya Facebook aho yatanguye yandika ati umuntu ninde mu mundonderere mu nyuma haba ama commentaire menshi turabonana après mbona ama commentaire ari négatif menshi ujya mu type nibiki ibintu turiko turabona ntitwavuze ngo turi en couple kwa mugambo ya ama commentaire ari négatif menshi ujya mu type ntari sérieux mpengo no comédien iki ntimwoberana ibintu mwe nivyo muganda avuga ati tuko uko byo babiri kose je Mr Champagne ndamuprefera ujye nge nari sinovuga ngo ameze nabi no ari sympa ari gentil ego inspiration Angela yavuye hajya none kubatanguye wiyumvira ko ari urukundo rwamwe nawe bariko barakubwira mu majambo nkayo barihenda kubijanye n'urukundo rwamwe nawe canke nta ruhare c'est pas l'amour ntabyo navuze kandi sinavuze ko on est en couple ntabyo navuze navuze ko ndamuprefera Mr Champagne kujya nyene inspiration nayikugiwe ako sinavuze ngo turi en couple bariko mu misi zagenze kubona amapaje yandika ko muri mu rukundo baravyanditse mugabo ntabyo turakonfirma nta muntu aravuga ngo je nawe turi en couple none nimba mutarabikonfirma habuze ngira mu bikonfirma ico nico kibazo kote y'uwundi ivyo usanga atari byo turimo tange habura ko mu bikonfirma genre quoi apprécier umuntu si bibi ego uramwaprecier wow ça veut dire comment cyari ufisini poem wanje rasohotse feedback kuri kuraronka zimeze gute zimeze neza ego wanje rimeze bien antwo uko nayisohoye siko nayo ndayizeye kuko harageze naho niyumvira ati mbega abantu bariko barashiramo hypocrisie kugira bambwire ko indirimbo iryoshe cane kuko bivaye nuko nyene nayo nayifashe minenegwe nkaca mbona iraduze naje byaranteye ubwo ndavuga ati antuka ikintu ntuzi gisuzugure bivaye nuko kiri ko nayo navuze ati yavuye muri competition ndayisohoye antuka ngira yaramaze guta nyene ngira barayumvise yaramaze gutakara ivyo je nayo nashize mu mutwe umwaka usigaje amezi ashika kuri 5 kugira tusoze nane kwanza ni minsi imigambi yawe yo muri kazoza ka afite yitegeniya bon je sinzi kuvuga ngo imigambi yanje imeze uko hari gihe ubivuga ugasanga abantu barabaye déçu ejo birahindutse bwantu kayimanira imbere niducira inzira nize ejo ko hameze mugambo byo nsengera ndasengera ejo heza ego cameraman wanje yambwiye ati arifuza yuko amaso yawe mubona nkuko ahora abona champagne ubivuga kwiki amaso yanje abona champagne kujya ubona champagne ngo gwese nanje ngo yombona nkuko kantu karimo kantu ndamurabe gute turabane kwanza ndamuhonye ako aburi kigo umva yisabe ko umuprefera nawe ndaguprefera cyane yo sura ndamuprefeye kuri ni poem duse n'abasozera aba petit abantu bari kwaradukukirana abavyeyi abadutwara ubahanura iki na cyane kugira ngo ukwikukiranya kuri tugushikire birakene ko twikukira mu vy'ubutunzi economy duge ego twe bugwaruka hari ico kokora kugira ngo dushobore kwikukira mu vy'ubutunzi bon ico noterera kuri ico ico novuga dukore tutaravye hirya no hino kora utitayeho amajambo y'abantu mugantu ukasindiko ntimukora ibintu biri illegal kora ibintu biciye mu mategeko kora ibintu utekanye ukora akantu ubona akakwinjiriza umufungo wowe utekane je bikuryame kare muga mwibuke gukora ibintu byinjiza amafaranga kare je nkene uzompakazi ndakaguhaye akaye akushaka kose kumukobwa uzompemba ngahe ayo ushaka yose shoboye kuri angahe guhera kuri ayo ushaka yose shoboye kuri guhera kuri angahe guhera kuri wowe uzoshaka shoboye kuri okay duhere kuri angahe zohera muri tuzaganira tuvuye mu kiganiro okay cameraman je namaze kumukura wa mu prefect aya ndamusubiriye wamusubiriye okay behind the camera azobari KELLYNA
hama reka ndamugira umurealisateur nuko Kellyna nikiye kintu cyagiye tuvanga tavuze ndashaka kwemvita abantu bagende kuri YouTube channel yanje mwiyabone murabe indirimbo zanje muzipartage ahashoboka hose mwandaye mudufata mu mugongo nongera nshimira abantu bose bakora uko bashoboye kose bitanga ngo bamfashe mu iterambere ry'iwanje ego wakoze sana wakoze nawe gaye nize ko n'ikindi gihe nitwaguhamagara uzotwicura nzoza niruka ari amafaranga yes ivyunguka mani gwezagire cyane kuri micro juste galagere for more okay black machine black gano camera nitumusaza ndababwira ati bye bye ciao hasta la vista vuba muzamwumva ngo ari KELLYNA nuko uraushiro mushiro pushura none twari kuri juste